Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amadeni igihugu caka mu mabanki yo hagati mu gihugu hamwe kandi no mu makungu simabi. Diomede Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi abona ko ariko mwene ayo madeni akwiye gukoreshwa mu bikorwa byinjiriza igihugu. Asaba radio Isanganiro kumvikana amasaha 28 ku 28 ni Feniasi nigaba icegera c'urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu iminsi ibiri gusa imbere yuko iyo radio ihimbaza imyaka 21 iheze itanguye gusamirana. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata ca politike. Umwansi Uburundi busigaranye n'urenganya abarundi hamwe n'unyonora amatungo y'igihugu bivugwa n'umukuru w'igihugu akaba kandi n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD FDD hatanguzwa indwi yahariwe intwari muri uyo mugambwe kuri uyu wa kane. Evariste Ndayishimiye asigura ko ubu igihugu atarundi rugamba gifise atari ubutungane kuri bose hamwe kandi n'iterambere ry'igihugu. Kugira tumenye yuko we uri intwari nuko uri kurabungabunga igihugu nuko uri kurateza imbere igihugu. Muguriko uragitembagaza ukimunga nk'umuswa wewe nturimwe mu ntwari. Jewe rero niko ndabaraba kuko narabonye ndabona kandi ndategera. Ntibishobora kumvikana ko ari umuntu agiye ku rugamba agaca agwanya igihugu. Uwo ni shetani yari yakurikiye abana b'Imana. Yari yakurikiye intwari. Rero tumenye ugiye hejuru y'amategeko n'umwasi tumwirukako. Nta kubaga umugenzi. Ni wabura umugenzi wiwe no kuva muvuga rumwe rero. Nawe tuca rutagwa kukurereka kuko umwe wese amenyekanira ku camwa yama. Umwe wese umuntu wese yononye nushaka ko tuguma mu bukene. Tubanze tubarabe neza rero abo bantu. Umuntu arenganya namaze kumuvuga uwucu rwangondagonde uwunyonora itunga rusangi ni umwasi. No mwasi. None tubaze turabemwo rero muri twebwe abo bose bahembwa rihera ca leta bariko baragitembagaza tubarabemwo atakinya. None so umwasi mbwira urwo rugamba tuzorugwana gute uwo tugendana ariko adukwega ishati. None mbwira uwo muntu tuzogwana urugamba rugwana ubukene nawe aguma atega amabombe gusa ngo ntidufe duteye imbere. Twubaka sambura tugira ngo twubatse ibarabara ryomaze imyaka 20 agaca agiba rikamara imyaka 2. Mwarabonye igihaca ibitoki aho baheza kuryubaka ryasambuza. Ujya so umwasi yabigize. None ujya n'ubukene canke n'ujya yivye rijya kaburimbo. Ibarabara rya bubanzandora ntiryaheza batarana riheza. None bajya bivye sibo basi. Kubera iki tugira ikinya? Nitubanza turaba abo bantu bafise uburenganzira bwo guhenura igihugu tubanze tubikureko. Tugire tugendane n'abarukuri. Hari abandi batugendera ko gusa bibinebwe biyicariye ngaho gusa bakarya bicaye. Abo nabo nyene n'umwasi tubakoreshe ku nguvu tubakoreshe yase gukora dushira ku ruhande. Nta yindi nzira ihari. Umuntu urashaka kutugumiza mu bukene niwe mwasi tuzomwirukako. Mu gisata c'ubutunzi Uburundi bufise amadeni yoba yababa imiliyaridi zitandatu nako imiliyaridi ibihumbi bitandatu. Umuhinga mu by'ubutunzi akaba avuga ko ayo madeni yagiye arasabwa n'igihugu mu mabanki yo hagati mu gihugu hamwe kandi no mu makungu. Diomede Ninteretse akaba yemeza ko amadeni nk'ayo atari mabi iyo ariko akoreshwa mu bikorwa by'iterambere.
Amafaranga igihugu cy'u Burundi giheraniye amabanke n'amandi mashirahamwe ari mu gihugu hagati bavuga ko yoba yababa 4 vy'amamiliyari 4 no kwa leta intérieure hanyuma hariho n'amadete extérieure no kuvuga n'amadeni yafashwe inyuma y'igihugu no kuvuga mu mashirahamwe mpuzamakungu nk'ivya Fonds Monétaire International yoba arengeye igihumbi arenga no kuvuga ko yoba ashaka ababa ibihumbi bishika 6 biteranije vyose deni tuvuze amadeni umuntu yokweza ati mbega amadeni ava kuki canke vyagenze gute kugira ashike kuri urwo rugezo uyu mwaka leta y'u Burundi itegekanya kuzokoresha amafaranga miliyaridi 3.9 ikeneye amafaranga ingana n'amafaranga ibihumbi 720 deficit iyo rero habe besoin de financement canke iyo deficit no kuvuga yuko aho leta isubira gukuronka amafaranga yaronka cane ironse abayifasha no kuvuga les dons canke aide au développement canke ikayaronka ifasha amadeni rero ku mwaka ufasha ugafata imiliyaridi 700 arenga utabona yazova ukashira mu nteguro y'amafaranga uzokoresha murumva ugiye urabikora ku mwaka ingene bizomara nko mu myaka 10 nyine azobangana amadeni kibi cyayo ni gihe agiye gukora muri bya bintu ko ndavuga byo guhemba abakozi byo kugura impapuro zo kugura amamodoka atembereza abantu ariko iyi deni wajyatse kugira ukore ibikorwa vy'iterambere rizozana inyungu kuvuga nk'ubuvuzi uti ndafashe ideni kugira nubaka amabarabara n'ibintu bisanzwe kuko bazoteza imbere abene gihugu nk'ubu bafata ideni yo kuvuga ati twimbe nikere ama minerali ngaha muri iki gihugu habanze tuyashore turonka amafaranga menshi kuko bya bihugu biteye imbere nk'u Faransa ibindi bihugu byose muri kakarere birafata amadeni mugabo kenshi bara amadeni agiye mu iterambere rirama kandi iterambere rizana amafaranga byo bita le secteur de production. Uyu muhinga avuga ko iyo igihugu kidashoboye kuriha amadeni kiba kiriko kirafata biheza bikagira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu cyane ubukene no ku muntu asanzwe afashe ideni ibyo deni de consommation ufashe ideni kugira usume na karorero ni kuvuga ko udashobora kurisubiza iyo utarishubije nibi muri iki ubuye ubona ibyo bitaro pouvoir d'achat ubushobozi bw'umunyagihugu mu kugura bwagabanutse cyane ibiciro birenze urugero ku biribwa birenga murabona nk'ubu urabona nk'amafaranga ko nk'amafaranga y'amadovize ntayahari y'agaciro urabona nka essence yaduze inshuro renga 56 kwijana mu mwaka umwe hanyuma ivyo bintu rero iyo bigumye biduga urumva bene igihugu barateba kabura ubushobozi bwo haba bwa bukene twariko turavuga ubuye urabona iyo bavuze ufungura nabi bigeze kugeza urenga 50 kwijana kubera ya mafaranga atakoze mu bisata biza n'amandi mafaranga ubushomeri buca buza bavya kuko ya mafaranga yaje gufasha cyane ibikorwa biba yabaye ubu rero kugira ko ideni riri ku rugezo rwa 68 kwijana ugereranije n'ivyo bita PIB ariko iciza ubuye umuntu yovuga nuko nkuko umukuru w'ibageze imisi afyerekana ko ibiharuro bimeze nabi kandi avuga yuko twohindura tukaja mu bihugu byifashe ubu ico bagisigaye nivyo yukumetriza ayo madeni niyo madeni rero tuvuga tuti leta raba ingene ayo madeni mufata aja mu bisata bituma umwimbu wiyongera abene gihugu baronka ubuzima bwiza. Radio Isanganiro ishikiriza amakuru itohoje kandi ku mwanya ni kimwe muri byinshi umugambwe Sahwanya Frodebu ushimira ibikorwa byayo mu gihe hasigaye iminsi 2 gusa ngo ikwize imyaka 21 itanguye gusamirana. Fenias Nigaba icegera cy'urongoye uwo mugambwe Sahwanya Frodebu akaba ahamagarira radio Isanganiro gukora amasaha 28 kuri 28. Radio Isanganiro twebwe ubwa mbere turabanyepolitike reho ikiganiro ku nama gikunda guca ku radio Isanganiro gituma muhamagara abantu b'abahinga kugira ngo bashobore gushikiriza ibinabiriya abarundi bashobore kuronka umuco ku kibazo runaka. Radio Isanganiro turabona kubijanye n'amakuru turabona ko amakuru iratohoza igashikiriza amakuru yatojwe ko neza atuma umuntu amenya neza ibyo mu gihugu ciwe ariko nitwobura kutunegura
turanegura cyane iyo muvuze ko mwagiye ku rubuga bakabima amakuru bijya rero bituma twebwe abumviriza amakuru tubabara uko ibera mu gihugu byose twateza kubimenya nta banga ririmo tubakubitira akagohe nabo babiba amakuru bikubite agashi bamenye ko umenyesha amakuru atari umwansi w'igihugu umenyesha amakuru ari umuntu afasha mbere igihugu yagitera intambwe hama hari ikindi kiganiro dukunda gushima cyane iki kiganiro cyo kuvugisha abarundi bari hanze kugira ngo nabo bashobore kugira intererano karadiridimba Nigiki rero muyifurije Radio Isanganiro tuyipfurije gutera imbere nk'umuzinga tukifuza ko Radio Isanganiro yogerageza guhagarara neza muri ibi bihe tuba turimwo usanga hari imitego myinshi igahagarara kugira ngo ntigwe mu iyo mitego hama cyane cyane igaharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kuko turabona ko hari aho ubwigenge bwo kumenyesha amakuru usanga hari aho usanga biriko biragorana ugasanga biriko burahunyangwa twe tukifuza ko Radio Isanganiro yobandanya ikora kugira ngo ubwo bwigenge ntibusubire inyuma aho igeze ahubwo butere buje imbere naho tutarashika tushobore kuhashika hama tugasaba duti Radio Isanganiro ishobore gukoresha ururimi rw'icongereza turabya akarere turimwo naho nyine Radio Isanganiro yoraba muri programme ziri imbere hama Radio Isanganiro tukabaza ko yokongereza amasaha tugira byo tuvuga ngo barazimije radio kandi twumvise byari biryoshe mu makuru y'inkino tubandanya nano makuru yacu umugwi nserukira gihugu mu nkino z'umupira w'amaguru watsinze urukino rwawo rwa mbere rw'inkino zo gukurakuranamwo ku bw'igikombe c'isi gitegekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2026 mu bihugu vya Mexique, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intamba mu rugamba zatahukanye amanota 3 zitsinze umugwi nserukiragihugu wa Gambia ibitsindo 3-2 mu rukino rukurikira kuri uyu w'Imana i Dar es Salaam ahakiniwe ubwo rukino guno munsi turi mu gihugu ca Tanzania. Uburundi buzokwakira umugwi nserukiragihugu wa Gabon. Uburundi bwakirira izo nkino zo gukurakuranamwo ku bw'igikombe c'isi cyo muri 2026 mu gihugu ca Tanzania bivuye ku kubura ikibuga gikwije ibisabwa n'urwego FIFA rujejwe inkino z'umupira w'amaguru ku isi. Abanonotsi 12 b'urukino rwo koga bita natation mu rurimi rw'igifaransa bazokwitaba inkino zo mu karere ka gatatu zone 3 mu gifaransa zizobera mu gisagara ca Kigali mu gihugu c'u Rwanda kuva ku igenekerezo rya 22 uku kwezi kwa Munyonyo. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, Cassien Basogomba asanzwe arongoye ishirahamwe ryo koga mu Burundi amenyesha ko Uburundi aribwo buzoca bwakira izo nkino mu mwaka uza. Mwiyinga sigaye iminsi ndwi mwiyinga tuzoba turi mu Rwanda guhiganwa n'ibihugu birenga 10 mu byo koga. Iryo higanwa rero ni higanwa rya karere karimo ibihugu 11 duhereye mu buraruko muri Eritrea, Ethiopie, Somalie, Djibouti, Uganda, Sud Sudan, Kenya, Tanzania, u Rwanda no Burundi. Twebwe turagiteguriye kandi tuzogendayo cyane cyane bivanye nuko mu mwaka uza iryo higanwa rizotegurirwa ngaha. Umwaka uza rero barabidusavye yuko tworitunganya rikabera i Bujumbura. Murazi akamaro k'inkino ziteguriwe mu gihugu iwanyu, akamaro karimwo
akarusho karimwo ni kaniniya. Impande yitegurwa ry'uru rukino ruzoba mu Iyinga mu Rwanda Kigali, mumenye ko tugiye tujanye urwaruka kugira cyane ruhiganwe, bazi yuko umwaka uza bazogirira competition ngaha. Dutwaye abana bashika 12, dutwara 12 bijanye nuko uburyo dufise ari buke, kuko n'uburyo hatarimwo uburyo bwa leta. Baratubariye yuko uburyo bwa leta bwaheze. Leta rero niyo akunda kudufasha, bibuze handi dukunda gusaba, ahandi twosabye bakatwumvira ntibatwumvira. Ni cya kigo c'inkino citwa Comité National Olympique, bajya mbere buca tubaheba kuko n'uburyo baronka umenga bushira handi babushira mu nkino. Ubu rero dusa nk'abariko barabasezera kugira ubwo buryo baronka bashake babukoreshe mu vyabo. Mugabo haheze imyaka itari mike umugwi wa natation batawuraba ryiza. Inkuru rero tukaba tuyikesha mugenzi wacu Etienne Manirakiza. Aha niho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bya televiziyo Isanganiro.